reka nongere ndabashimire mwebwe mwese muri kumuradukurikirana muri mu mpande zine z'isi. Jewe muri kumwe muri kano kanya ni Don Divin Mbonimpa, nkaba ndi umwene gihugu w'umurundi, mvuka mu ntara ya Cibitoke benshi bakunze kwita ca Rugombo muri komine Bukinanyana, ariko kano kanya tuvugana nkaba ndi mu gisagara ca Bujumbura kubwo akazi kanje ka misi yose akonako akaba ari kuba umunyeshuri. Hama muri kano kanya rero ndipfuza gusangira namwe ivyo nabateguriye bihaneniya biri ku magenekerezo makuru yagiye araranga iterambere ry'umuziki wacu w'u Burundi muri rusangi, ni kuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana gushika mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ayo magenekerezo makuru rero turi buhereko turahera hagitwara umwami Mwezi Gisabo. Umwami Mwezi Gisabo yigeze kuba atumwa ko abatasi bari bavuye mu gihugu c'u Rwanda ngo baze kuraba ico ingabo za Mwezi Gisabo ziriko zirakora. Nuko bamaze kuhashika bahavuye basanga abasirikare canke ingabo za Mwezi Gisabo aho zari zicaye ku misozi miremire ziriko zirota umuriro. Umwe muri bo yariko aracuraranga inanga. Kubera yariko aracuraranga inanga rero vyatumye abo batasi bobo bace bafatwa n'agatiro ko bari batatu bikoma baryamye. Noneho abungere bari bashiriye ingabo za Mwezi Gisabo amata zibagwa kantu baryamye bashaka kubwira intwaza ngabo za Mwezi Gisabo, nuko baraza barabatora. Noneho abo batasi babafashwe kubera izo nanga zariko ziracurarangwa. Ico gihe nto umwami Mwezi Gisabo yabwira ingabo ziwe ati igihe mu Burundi hazoba hatagicurangwa inanga ibintu bizoba bitanguye kuba nabi. Ayo majambo yanditswe na Musenyeri Juste mu gitabo ciwe yise Dore inanga ara guitar classique. Tuvuye rero ngaho tutatwinjira neza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1962. Murazi ko uwo mwaka hakoretsemo ibintu byinshi bitandukanye cyane hano mu gihugu, tutibagiye n'icerekeranye intahe yo kwikukira. Kuri uwo munsi rero niho haririmbwe indirimbo ya mbere yo guhayagiza igihugu cacu c'u Burundi, indirimbo yitwa Burundi bwacu twese tuzi kwizina rya Burundi bwacu, ariyo Hymne Nationale di Burundi. Ikintu twobabwira rero kuri iyo ndirimbo nuko iyo ndirimbo yanditswe n'uwo bita Abe Mark Barengayabo, umengira amafoto yewe nayo muri ko murabona. Akaba yapfuye itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2013. Murumva ko uyo Mark Barengayabo yakoze igikorwa gikomeye cyane kuko ariwe mbanditse uririmbo rwa Burundi bwacu. Tuvuye ngaho gato ya mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1963 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1964 niho haboneka umugwi wa mbere wavukiye ahantu bitwa mu Buyenzi, umugwi witwa Vox Burundi. Umugwi witwa Vox Burundi hari indirimbo baririmbye yamenyekanye cyane nk'indirimbo bita Kayengayenge k'umugore. Uwo mugwi ukaba wari ukuriwe n'umuntu bita Paul Harerimana, niwe yarakuriwe umugwi wa mbere watangiye kuboneka muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1963. Muri ico kiringo nyene mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1963 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1964 hagiye haravuka iyindi migwi twovuga mu gace ka Bwiza habonetse umugwi witwa Jaguar n'umugwi witwa Amir Jazz. Ikaba yari ikuriwe n'uwo bita Kitantos hamwe n'uwo bita Alonzo, nibo bari bakuriye iyo migwi ibiri yavukiye mu Bwiza. Inyuma yaho havuye haboneka iyindi migwi abayigize bari mu idini rya Islam. Umugwi wa mbere ukaba wavukiye mu Buyenzi, n'uwa kabiri nyene umwe witwa Jasmine uwundi wita Shan Musical Group, ikaba yari irongowe n'uwo bita Saidi. Ariko kandi havuye haboneka n'uwundi mu gisagara ca Rumonge witwa Rumonge Jazz, nawe nyene ukaba wabayeho muri ico kiringo hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1963 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1964. Ikindi kintu numva noca nipfuza kandi kuvuga kuri ico ni mu gihumbi kimwe n'amajana 1970 niho haboneka uwundi mugwi unyuranye niyo yari yabonetse aho ruguru mpeje kubabarira, kuko uwo mugwi wundi wowo ukuntu vyagenze wari umugwi ugizwe n'abantu babiri. Ubwinde navuze aho ruguru yashobora kubirimwo abandi bantu benshi cyane batandukanye. Uwo mugwi w'abantu babiri wabonetse mu gihumbi kimwe n'amajana 1970 wari ugizwe n'uwo bita Shungura Pancras n'uwo bita Ndenzeko Michel. Uwo Shungura Pancras n'uwo Ndenzeko Michel barakoze ibikora inka. Ngira zino ndirimbo muri ko murumva inyuma ziriko ziravuga zanditswe nabo, kuko ururimbo rumwe gwitwa Murondo uri mu rugero, urundi gwitwa Nafashe urugendo. Ikindi nababwira kuri no mugwi wabonetse mu gihe kimwe n'amajana nuko uyu Ndenzeko Michel ari we mwanditsi w'indirimbo zaririmbwa hano
nuno mugwi. Ngira twese turazi ko no Shungura Pancras yakoze ibikorwa byinshi bikomeye cyane kubakurikiranye kahise ku muziki ndundi. Nuko mu mwaka rero w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 niho hatangura competition, reka ndabivuge mu rurimi rw'ikinofunofu, mu kirundi niho hatangura ihiganwa rya mbere. Iryo higanwa rya mbere bikaba bari bagise Pilogue d'Or de la Chanson. Iyo Pilogue d'Or de la Chanson iryo higanwa rero rikaba ryatwawe n'umwe mu baririmbyi twese tuzi na n'ubu agikora ibikora inka, umuririmbyi bita Léonce Ngabo ku ndirimbo yiwe bita Sagamba Burundi. Murumva ko iyo ndirimbo ni yakera kuko niyo mu gihumbi kimwe n'amajana 1973. Hama iryo higanwa igice cyacu ca kabiri cahavuye kiba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974, nuko igice ca gatatu naco kiza kuba mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978. Tuvuye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 ubwo haba iryo higanwa rya mbere. Mu mwaka nawo w'igihumbi kimwe n'amajana 1974 habonetse iyindi groupe bita Akeza Mutima Group. Iyo Akeza Mutima Group novuga ko ari groupe yavuye iva mu kindi kintu gikomeye nkuko tuza kubibona hanepfo kuko iyo groupe yarije ikuriwe n'uwo bita Augustin Ndirabika. Uyo Augustin Ndirabika nawe yarakoze ibikorwa byinshi cyane bikomeye, aho yaririmbye indirimbo bita Mwananje, ni nyene murumvira kiravuga inyuma. Iyo yanditse na Augustin Ndirabika kandi umugure w'uko wari wavukiye nawe nyene mu bwiza. Ikindi kintu tumenya kuri uno Augustin Ndirabika nuko yavukiye mu Ruyigi itariki 26 kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1949, nuko aza gupfa itariki 2 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2001. Igitangaje rero kuri no mugwi witwa Akeza Mutima havuye uboneka, uyu mugwi no wavuye uba umugwi wa mbere w'abantu baririmba bakongera bakivugiriza wa mbere w'igihugu, aho umukino funofu havuye uba Première Orchestre Nationale du Burundi. Vyagiye gukomera neza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1977 niho ino Première Orchestre Nationale du Burundi yatangura gukora, ikaba yari irimwo abaririmbyi bakomeye twovuga nk'uwo bita Léonce Ngabo yarabaye muri no Première Orchestre Nationale, n'uwo bita Kirundo Gerard, n'uwo bita Adolphe Bigirimana, n'uwo bita uyu nyene yayitanguje Augustin Ndirabika, hamwe n'uwo batazira Badi ndetse n'uwo bita Aloyse Ndahigeze. Abo akaba aribo bari abantu bari bagize ino Première Orchestre Nationale du Burundi yagiye gutangura neza muri no mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1977. Ivyo bikaba byari bivuye muri uno mugwi wazanye na Augustin Ndirabika, umugwi yazanye witwa Akeza Mutima. Muri uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe n'amajana 1977 no havuye hatanguzwa ihiganwa rya mbere ry'igihugu no kwita ko ryari riyobowe n'umushikiranganje mu byaje mu gwaruka inkino n'imico kama, aho iryo higana ryahavuye ritwagwa n'umwe mu bafatiye runini umuziki w'u Burundi aze ku izina rya Canjo Amis. Canjo Amis nawe iri higana yaritwaye ku ruhande rw'abantu baririmba ku biti byabo, hama ku ruhande rw'abantu baririmba bari en groupe canke bari mu mugwi rikaba ryatowe n'uwo bita barakamfitiye n'uwo bari kumwe. Tugarutse kuri no Canjo Amis tubabwira ko yavuka mu ntara ya Ngozi, akaba yapfuye afise imyaka 38 kuko yavutse mu gihumbi kimwe n'amajana 1957 nuko aza gupfa mu gihumbi kimwe n'amajana 1996. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978 naho havuye hakoreka ibintu byinshi bitandukanye ku muzo w'uwo bita David Nikiza, aho yarazanye umugwi we bita Explorers. Uwo mugwi we bita Explorers nawo warakoze birashimwa kuko no wavuye uhindura izina witwa Amabano. Bararirimbye indirimbo zakunze nk'indirimbo bita uritungama. Hama uwo mugwi ukaba wari urimwo nabo no kwita abari bari muri uwo mugwi bandi nabo nyene bafatiye runini cyane mu itambere ry'umuziki w'u Burundi nko bita Rugerinyange Antoine Marie, twese tuzi ku izina rya Africa Nova, nawe yari muri uno mugwi. Hongera hazamwo bita Ntiruhwama Antoine batazira tanga nawe nyene yari muri uno mugwi. Hongera hazamwo bita Tula Warupi nawe nyene yari muri uno mugwi.
hongera harazamwo bita John Kagenda, hazamwo bita Super wa Super, hongera hazamwo n'uwo bita Libera, n'uwo bita Maurice ndetse n'uwo bita Chantale Niyi Bizi. Aba bose bari muri uno mugwi wazanye na David Nikiza witwa Explorers, mu nyumuza guhindura izina cyitwa Amabano. Muri uno mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1978 ntihabonetse uwo mugwi w'Amabano gusa, ahubwo harabonetse n'uwundi mugwi witwa Ntahangwa Rivers, ukaba ruserukiwe n'uwo bita Christophe Matata, yungirije n'uwo bita Guillaume, bakaba bari kumwe n'uwo bita Burikukiye Prosper, twese tuzi ku izina rya Bahaga. Abo nabo baje muri uno mugwi bita Ntahangwa Rivers muri uno mwaka nyene w'igihumbi kimwe n'amajana 1978. Hama kandi uyu mugwi Ntahangwa Rivers wahavuye uhindura amazina, ubwo wahavuye witwa Mihigo de Grarak, ibyo birahera usubira witwa Imboneza, mu nyuma wahavuye witwa African Nil Band, wari uvuye muri uno mugwi wari uyobowe na Christophe Matata. Muri uno mwaka nyene igihumbi kimwe n'amajana 1978 Chanjo Amis yahavuye ava muri ya Orchestre Nationale yararimo, ya Premier Orchestre Nationale de Burundi yararimo, aca yinjira muri uno mugwi witwa Amabano, umwe wari urimo ba African Nova wari wazanye na David Nikiza. Noneho wewe yagiyemwo nk'umuvuzi wa bass w'igitari ca bass, niho bahavuye bitabira ihiganwa ndetse baranaritsinda. Ihiganwa bita Muredor ryari ryateguwe ni radio yo mu gihugu no kwita Cubu Oranje nkuko benshi bakunze kubivuga mu kino funufu bakunda kucita Peyiba. Mu nyuma ngira murabibona kuri ano ma video ariko aracako, bari mu bwato bariko baravuza baryohewe barimba muri migwi gusahe ndetse no mu rurimi rw'icongereza. Uno wari uno mugwi witwa Amabano, bamaze gutwara kano gashimwe muri higana bita Muredor. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe n'amajana 1980 hahavuye hakurikira undi muririmvyikazi bita Kajanine, twese ngira turamuzi. Unawe akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1959 itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, kandi na n'ubu turacari kumwe, aho yamenyekanye mu ndirimbo bita Samborera n'indirimbo yitwa Yapire. Nyuma yaho rero twinjiye gato mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 hahavuye haboneka umugwi bita Nigasoro canke Lame Negre. Uwo mugwi ukaba wari wagizemwo uruhara rukomeye cyane kugira uboneke n'uwo twese tuzi ku izina rya Mugane Desire, aho hambere bamwita Desire, yahavuye ahindura izina kuri bakitwa Big Fizzo. Nukuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 niho uwo mugwi wariko urakora, ariko ubwo Big Fizzo yavuye aho uvamwe noneho nawe atangura gukora ku giti ciwe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 ahamagawe n'umwe mu bantu bafatiye runini cyane umuziki w'u Burundi twese tuzi kuri Kidumu Kibido, aho nawe yaciye atangura career solo yo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999 ubwo yaja muri byo no kwita muri studio akaja gufata indirimbo yiwe ya mbere yitwa Yaramenje. No kuvuga gushika aho hose ngira turumva kwayo ari amatariki makuru agiye araranga iterambere ry'umuziki w'u Burundi, uko imigwi myinshi itandukanye yagiye irabaho, ndetse nuko ibikorwa bimwe byagiye birakoreka, ubushime bwagiye buratwagwa nabo baririmbyi, kandi murumva ko umuziki w'u Burundi si uwubu no wakera cyane. Niyo mpamvu twobane tubashigikira tubatera intege na n'ubu. Hama ivyo nari nabateguriye vyari ibyo, je kwizina ni Don Devembo niwe mwari muri kumwe, mukaba munezerejwe na bino bintu. Ndabasavye munshigikire aho muri hose, mukomeze guhezagirwa, mugira ibihe vyiza.